twari dufise ikibazo mbere gikomeye gose, aho twari dufise ikibazo n'amadidane ku mbibe z'imitumba ibiri Kavya na Gatebe. Twebwe umutumba Gatebe warugizwe n'ubucimbiri butandatu. Tumaze kumva neza ko umutumba Gatebe ugiye kuba uri muri zone Kirama, ukaba uri muri komine Isare, no kuvuga ko abenegihugu b'umutumba Gatebe bavyakiriye uko. Bamaze kuvyakira uko, haca haraza abandi bantu bafata umutumba wa Gatebe bawucamo kubiri. Abenegihugu baca batangura gusanzara, barajuragirika, barobegwa iyo bava niyo baja. Ivyo rero bice birababaza abenegihugu b'umutumba wa Gatebe, n'ikavya birababaza cane kugeza aho batamenya umva badatahura neza umutumba Gatebe uko uhagaze. Mu ijambo rimwe ikibazo nyene ca gutera ingorane no kuvuga quartier Bugarama yari yavogereye imitumba ya Kavya na Gatebe, aho ku mutumba wa Kavya dusanzwe turongoye warugizwe n'ubucimbiri butanu, tukaba dusigaranye ubucimbiri bune, agacimbiri Kibumbu nako bari bagatwaye muri Gitega. Ico twifuza nuko amategeko yokurikizwa. Ku munsi wa gatandatu niho twabonye haza abantu bavuye muri komine Muramvya baje guca umuciro bakoresheje amasuka, bavuga ko ugabura intara ya Bujumbura n'intara ya Gitega, kandi bakaza kuwuca ku mutumba Gatebe, kandi itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko umutumba Gatebe n'umutumba Kavya byose bigiye gutwarwa muri komine Isare atakivuyeko. Rero twaciye duha raporo abo twategeza kuyiha no kuvuga musitanteri, naho murabona ko uno munsi baje kudufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Imisi hari imyidogo mu banyagihugu bo mu mitumba ya Gatebe na Kavya ize zone Kirama, aho hari hamaze iminsi hari abantu bibonekeza bivugwa ko bava muri zone Bugarama baza guca imiciro bagaca imbibe ku mitumba ya Kavya na Gatebe, bagashaka kuvuga yuko ico kirere cose kiri muri quartier ya Bugarama. Ariko rero abenegihugu turabaremesha kuko hariho itegeko ryatewe ko igikumu na nyene cubahiro umukuru w'igihugu rivuga yuko imitumba ya Kavya na Gatebe iri muri zone Kirama, kandi zone Kirama nayo ikaba irongowe muri komine Isare. Abenegihugu rero borema bagatekana kuko itegeko umukuru w'igihugu yateye ko igikumu ntabwo rirahinduka kandi ritegerezwa kubahirizwa. Ivyo vyifuzo vyabo banyabugarama nabo bashaka kwagura quartier, jewe nobahanura ko quartier boyishinga bakanayagura mugabo bakayagurira mu karere ka zone yiwabo ntibinjire muri komine ya Isare. Rero turahumurije abenegihugu bo muri zone Kirama na cane cane ku mitumba ya Kavya na Gatebe ko bobandanya ibikorwa vy'iterambere, babungabunga amahoro n'umutekano, imbibe nizazindi zashingwa na leta. Nta wundi muntu afise uburenganzira bwo guhindura imbibe zashizweho na nyene cubahiro umukuru w'igihugu, zashizweho n'itegeko ryaciye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka, nyene cubahiro agaheza akaritangaza. Rero abenegihugu bose borema bagatekana, bumve yuko bose batwawe muri komine ya Isare, kandi imiryango ya komine Isare iruguruye. Umunyagatebe canke umunyakavya azoyitura azomenye yuko ari mu komine avukamwo. Murakoze. Kirama,